ndumva abantu bidoga kubera ko abantu bare baravuza imiziki mugabo abantu bare barasenga kibaye ikibazo banyakwa mushikiranganje hari na bene bacu ba musulma bahamagara mwijoro kurumva none kari umugigo wabo barahamagara none nabo tubigire gute kurumva muri ico gihe nimba mwobuza abantu gusenga reka cyo dukura no mubwiza shingiro yuko Imana atakibanza ifise mugabo ikinera amakenga niyo atake nama ndiko ndumva kubasenga mugabo kububare ku mabwate de nuit ku miziki ku makaraoke ukamenga nibisanzwe. Umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera turaza kumukurikira mu buryo bw'idonido. Umuriro uratse hagati y'umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Turaza kumviriza ivyabaye ndetse n'ivyatangajwe na Pastori Emmanuel Sinzohagera uyo akaba ari umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Bati ibi bintu birashobora gukwega akarambaraye, bati mu minsi zamushobora kubona Emmanuel Sinzohagera yakuwe mu mabanga yagirijwe ibi na biriya. Turaza kubikurikira ndetse tuze no kuraba ngo yo batariko ararabwa neza inyuma y'amajambo yashikirije yo kuvuga ko ingingo zafashwe n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari ingingo zo gukandamiza abarundi. Turaza kubikurikira muri ano makuru mu buryo buramvuye. Niyo nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu kandi ikaba iriko itavugwa ko rumwe n'abantu bamwe n'abandi bamwe babibona gutandukanye, bati ivyo yavuze n'ukuri, abandi bati uyo niwe muntu muri leta ya CNDD-FDD wenyene yashoboye kurya umutima amenyo agashira ahabona amabi abariko arakogwa na bamwe mu bategetsi ndetse n'ingingo baca bafata batiyumviriye canke batabanje kubaza abo bakorana. Turaza kubikurikira muri ano makuru turabe ndetse nico bamwe n'abandi babona kuri ibi bintu byose ndaza kubikubwira mu buryo bw'idonido. Ariko na wewe wejeje kumviriza ino nkuru turaza kugusaba gutanga icyumviro cawe kugira tugisangize n'abandi bakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kubonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ni ya makuru mwaragiye muranyegezwa iba bitariko biratangazwa mu bimenyesha makuru ngaha mu Burundi, vyose turabitohoza twifashishije umurwa w'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera irya nino. Ayo makuru baraturungikira maze naje nkayatunganya neza nkayatosora nyagushikiriza ingingo yemwe ukwayo. Nizere ko wafyonze kuri subscribe niyo ntererano yonyene tugusaba, maze aho wiyicariye iwawe muhira tukaraja tugushikiriza amakuru yose abariko baravuga irya nino kwisi ndetse n'ibindi vyose bamwaragiye muranyegezwa. Bamwe bati ibintu birayangaye muri leta ya CNDD-FDD, ibihangange vyatanguye gusubiranamwo. Abandi bati umukuru w'inama nkenguza amateka aritaye kuri songoye, ntabwo ibintu biri buze koro hagati yiwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca bamwe bataziranda kugarika. Umukuru w'inama nkenguza amateka Pastori Emmanuel Sinzohagera ngo niwe wa mbere ashoboye kuhabahuka agahangara Gervas Ndirakobuca agashira ivyumviro vyiwe hanze, kandi ngo ivyo yashikirije niwe abishikirije ariko akaba bihuje n'abandi vyanse ko bashira habona ivyo babona bitagenda neza, ariko we arariye umutima amenyo arubahuka Gervas Ndirakobuca. Abanywanyi bacu ibi bintu ngiye kukubwira birakomeye cyane, muraza kumwumviriza kugene abitomora neza ndetse agashira ahabona akarenganyo we abona gakoregwa bamwe mu Barundi abandi ntibagakoregwe, bakibaza hoba hari ubusumbane mu gufata ingingo canke bamwe bagafatirwa ingingo abandi ntibazifatirwe. Nkuko rero rimejeje kubikubwira, ivyo bikaba vyaravuzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Pastori Emmanuel Sinzohagera, abona ko ingendo ya Gervas Ndirakobuca itandukanye n'ivyo basanzwe bavuga ko Imana bayishize imbere mu Burundi. Pastori Sinzohagera akaba ari umwe mu bantu bari begereye cyane Perezida Nkurunziza, umuhisi Imana imwakire mu bwami bwayo. Iri jambo rero ry'umukuru w'inama nkenguza amateka rikaba rihuye cyane gose n'imyidogo iri mu mashengero y'abapasitori ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni benshi rero babona ko amategeko ya Ndirakobuca Gervas bataziranda kugarika asa na yaje gusubiza inyuma yo mashengero yari yatsimbataye ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Pastori Sinzohagera akaba yavugiye hejuru rero ico abandi bapasitori benshi bavugira mu ntamatama
banka kwiteranya n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca. Bamwe rero bakibaza igituma ibi bintu biba biriko biravugwa ariko abategetsi ntibashobore kubishira habona, bati uyu ni intwari yubahutse akavuga akamubakiye akavuga ico kibazo. Mubabazwa n'urwamo rw'abasenga ariko mukaryoherwa n'urwamo rwa boîte de nuit. Ico ni kibazo cabajijwe Gervas Ndirakobuca, kibajijwe na Pastori Sinzohagera, uyo akaba ari umukuru w'inama nkenguza mateka. Muti yabivuze gute? Banza ukurikire uko we abisigura, duhejeje kumwumviriza turaza turaba ico bamwe n'abandi bavuga kuri ibi bintu, ndetse n'ikintu gikomeye cane bishobora gukwega, ndetse bamwe bakaba batanguye kuvuga ko ashobora gukurwa mu mabanga yagirizwa ibicanke biriya, ariko abandi nabo bakavuga bati ivyo yavuze ni bisanzwe, kandi n'abarundi batari bake babona ko ivyo bintu koko ari akarenganyo, kandi harimo gufata ingingo hatabanjwe kwihwezwa neza abantu bishobora kugira ko ingaruka. Ivyo rero nivyo turi buze kugenda tugaruka ko vyose mu vyumviro vyagiye bitangwa n'abantu bamwe n'abandi. Ngira mubanze mukurikire. Kumva muvuga tapage iyo ari amashengero gusa, none ko nama numva ijoro rirasamira n'amaboîte de nuit, ubare by'ukuri tapage ni n'amashengero pre urumva murambabarira, kuko numva umenga rimwe na rimwe ndabatushe nk'umupasitori, mugabo ntumva imiziki domboro ya soro donge vyurumva ntibiyabuzitiro, donge mu buzitiro nuko turiko turahamagara ijuru, turiko turasenga kugira Imana itabare. Je narabuze by'ukuri ingene ndi mu bivuge, ariko twashize Imana imbere, kura turasenga dusabira igihugu umugisha, dusengera abarundi ngo bagire amahoro. Finalement cabaye icyago. Urumva rero nyakwa mushiranganje muraraba mudutature, nimba muvuga yuko ijoro twese turyama, nayo maboîte de nuit muce mwugara, ububare mwugare, abantu baryame, kuko hari igihe by'ukuri navyo bibuza umutekano. Mugabo nta munsi n'umwe ndumva abantu bidoga kubera ko abantu bare baravuza imiziki, mugabo abantu bare barasenga, kibaye ikibazo. Banyakwa mushikiranganje hari na bene bacu ba musulma bahamagara mwijoro, kurumva none kari umugigo wabo barahamagara, none nabo tubigire gute? Nubwo navuze uko ni biza yuko dukora ibintu ku rutonde kugira ngo ntiduhave tubuza abantu, mugabo kandi nkavuga nti hari n'igihe by'ukuri abantu baca barenza urugero, navyo kurenza urugero si vyiza. Muga kandi hari n'abantu by'ukuri baburizamwe n'igikorwa c'Imana, ugasanga by'ukuri umenga ikibazo n'abasenga gusa. Kavuga nti muce muza akamushinga cyo dufuta mwibwizwa shingiro, Imana tuyikuremwo. Kurumva muri ico gihe nimba mwabuza abantu gusenga, reka cyo dukura no mubwizwa shingiro yuko Imana atakibanza ifise. Mugabo ikinera amakenga niyo atake nama niko ndumva kubasenga, mugabo kububare, ku maboîte de nuit, ku miziki, ku makaraoke ukamenga nibisanzwe. Naho jewe ngifite ikibazo, nimba twagira une réglementation reka ibe applicable kuri ivyo bintu vyose bishobora gutuma umwene gihugu nimba aryame ntihagire n'urwamo na rumwe yumva. Ngivyo rero ibintu vyatumye bamwe batangura kuvuga ko ibintu bishobora kunyuka. Uyu ati ikibazo aho kiri suko ministre de l'intérieur ariko ahagarika amashengero, ahubwo ikibazo nuko uburenganzira bw'abantu benshi buriko burahonyangwa. Mbega aho babuza abamotari, abataxi vero, abavunjayi za bureau de change, ko prezida wa Sena atavugiye iyo migwi yose yahonyangiwe uburenganzira. Peut-être nuko bamukoze aho agwaye. Ikibabaje cane kubganje nuko inzego twatoye yaba assemblée yaba Sena
nta nyungu y'ababatoye bariko nta nyungu y'ababatoye bariko barahagararira. Kumva avuze kuri iyo ngingo y'amashengero nuko ari pasiteri ntiyabivuze nk'uhagarara. Kumva yavuze kuri iyo ngingo y'amashengero nuko ari pasiteri ntiyabivuze nk'uhagarariye inyungu z'abenegihugu. Donc le bas peuple ku bisanzwe bavuze neza gusa nuko yavuze ngo nk'umupasiteri mu bisanzwe yari kuvuga nk'uhagarariye abanyagihugu apana nka pasiteri. Bisigura ko les groupes sociaux zidafise abo basangiye iki canke kiriya mu butegetsi ntazoronka uwumuvugira. Eglise protestante zo zivugiwe kuko perezida wa Sena ari muri zo. Abataxi vero, abamotari, les commerçants ambulants nabo bazovugirwa nande? Ico ni ikibazo c'umunyagihugu yibaza ico kintu, kandi murumva ko koko gihambaye. Uyundi ati umushingamateka yavugiye abamotari, amakinga n'amatukutuku ingene yafashwe nabi, abavugiye ntiwabibonye kandi yitorewe n'abenegihugu. Rekasha ivyo mu Burundi nibara n'akamaramaza. Uyundi ati Kazima n'ivyo yabivuze ngira bazobikorereko, reka n'izindi ngingo turazifatirwa. Uyundi ati ahubwo ni ikibazo gihambaye cane, Imana niyo iri imbere mwibwirizwa shingiro, reka abanze avuge ibijanye n'Imana, ibindi ni inyongera. Akaba rero avuga ati murabanza mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ibisigaye muzovyongerwa. Uyundi ati ivyo ni ibihendwa banasha, Imana wayishize imbere, ashira imbere abo yaremye. Uzoguhenda ngo arakunda Imana adakunda abantu abari umubeshe. Rero ngaho ndahakuye ikibazo kuri bene data bakunze kwigisha ngo kuba muri politike kandi usenga ngo ni icaha, none ntibabona akamaro kavyo. Ese twogira benshi nkabo? Imana ikwihezagire cane, Monsieur le Président. Uyundi ati turashigikiye cane ingingo ya leta iserukirwa. Uyundi ati turashigikiye cane ingingo ya leta iserukiwe na Ministre de l'Intérieur. Ivyo vy'amaboîte de nuit bizoshikirwa. Nibaza ko iyo ngingo izosubira inyuma. Boîte de nuit zirinjiriza leta mu gihe amashengero amwamwe ashaka kwitwara nk'abasahura abanyagihugu. Uyundi ati uvuze neza cane, Imana ibaye umugisha mukozi w'Imana, tuvugire turabe ko twosubira guhamagara Imana nka mbere tukarara duteramye, kuko ngo n'abarara kw'icupa bararirara. Uyundi ati natekane igihe haza itegeko ryo kubuza abamotari n'abataxi vero kubomora amazu n'ibindi, yakoze iki? Uyundi ati ntiyamuhangaye ahubwo yavuze ukuri. Uvuze ko yamuhangaye ucumenga ushatse kubijana mu yindi nzira. Uyundi ati ntiyabujije abasenga, yabujije ubujagari mu mashengero. Abasenga barafise rere droit limite gusenga kutagira ibikorwa ku maziki. Nkurunziza yavuga ati dusenge dukore dusenga. Kurongora ishengero mu nyuma ugafatwa uriko wiba, escroquerie. Hipokrisi niyo yuzuye mu bantu. Uyundi ati hipokrisi niyo yuzuye mu bantu, turi babera ku menyo, basenga badasenga. Ubu bari butanga amakori kandi na Braludi itanga ikori, ikiyongereye burafasha mu iterambere ry'igihugu. Amashengero menshi no gusubiza inyuma igihugu mu kubasahura babizeza ibitabaho, mu kubatwara umwanya. Rero ishengero nyakubahwa ndamushigikiye, nta mpamvu y'ukurara batumena amatwi. Uyundi ati ubu dutwagwa na Katolika, mubimenye mwabonye Sogo apfuye muca mwibaza ko vyoroshe. Ikinezera wewe nta numwe yabuza gusenga, yavuga ati musenge mukore musenga. Uyundi ati umukozi w'Imana w'ukuri kabisa, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uzotinya kunyemangira imbere y'abantu nzoreka kumwemangira imbere ya Data wa twese. Nukuri nibatureke dusenge, Imana niyo ikora vyose. Reka buce ndaba inyinyurana, ariko birumvikana cane kuko hari nkaho numva imiziki gushika nijoro atawubakoma nabasiguwe.
nabasigurire uwo mutama abandi bakenguza amateka bamufashe. Uyundi nawe Emmanuel Sinzohagira avuze ijambo riza riha agaciro Imana n'ibikorwa vyayo, Imana imuhezagire cane. Uyundi ati Imana iguhezagire kandi iguhe iherezo ryiza dadi. Uyundi ati ewe Mana hose warishigiriyeyo abambasade. Uyundi ati ewe Mana hose warishiriyeyo abambasaderi, nukuri ico kibazo nici nkora mutima cane, none hoba hatanzwe iyihe nyishu. Uyundi ati nta Mana bashira imbere, oya kweri barahenda mwebwe nyene, apana jewe gusa sibo abo biyita ko basenga mu mashengero bose ni kimwe nta kiriyo. Ivyumviro ni vyinshi cane abantu bamwe n'abandi bagiye baratanga kuri ibi bintu biriko biravugwa hagati y'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka Pasiteri Emmanuel Sinzohagera. Nkuko rero mwavyumvishe, nawe ushobora gutanga iciyumviro cawe tukaza kugisangiza abakurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.